iyo bararaba bambya ko igufwa ntiryakometse cyane no gukwashuka mu mwari rumba ryataye inzira ariko ubabare buriyo nyene baciye bashirako isima mu ruhande rumwe nyene kujya gusohoka tugenda kuri portail hari hirya kuba abantu bari benshi cyane ariko ntitwamenya ibiri imbere nibiriko biraba twagira mu bandi bari mu kivunga tugeze imbere gatoyi abari imbere mbona bariko baragwa hasi imbere yanje uretse kumengo hari akantu k'akanogo umaze gushika hasi ariko kandi hari n'amabuye hasi nyene ati turagumana nanje turagumana ahari karagerageza kunkwega haciye haboneka undi mu papa ari hano reka ndamushimire no kuri kamera arambwira ati ntushitse umutwe hasi kuko umuntu yaba aryamye ku bandi abandi bakugiko hejuru ariko baraguhonyanga aho uri kuragwana ukungene amaguru kwanza uhaguruka wakwega amaguru hari ukumengo yaraziritse araza arambwira ati kumiza uhagaritse umutwe hasi hejuru kuko boguca ko ku mutwe boshibogwonya bucoca birangira aho ngaho aho muri mu kivunga cy'abantu ibintu byabaye mu minota mu masegonda impwemu ziriko ndumva ziriko ziragabanuka muri jewe rero wa mpapa agerageza kugira neko araza arankwega arafata ukuboko kwene arankwega nawo muhungu araza bafashanye barankwega gose arankurayo mugabo aho nyene nguma nemera nkomereke mu kuguru n'ikirato kigisigara inyuma hiyo nyene ndavuga ati nta kibazo pfume nkomereka mugabo mveho arankurayo anshira ku ruhande hirya bidakunda kutambuka bitakunda ko ntambuka aho ndi guhema ndi kubirikwa bakumfasha ku nyene n'undi mu mama bari hano baraza wa mpapa arampagurutsa nyene arafata ku maguru acazana wa muhungu wa mukuru wanje hari uwundi muntu yabonetse cyo baramiriza barankura hwane nkihava gatoyi warukuta gwari rundi aho nari njyanye bicaruragwa hasi kubera nyine abantu nabo nyine ari benshi icyo bicaruragwa banjana kuri ruwa karede ihegereye hajya ku bitaro bazana uwundi mukobwa nawe nyene avuye kwa atuvuye aho nyene bamujyanye yamushire ngaho nyene ari kwisima hajya kuri ruwa karede ico nabonye gusa nabonye ko ari guhemugurika cyane bamukize hafi yanje ubwo nyene bihita birangira baca bazana n'abandi ambulance ibashitse ngaho naho nyene bamwe bahita barangiza aho nyene bakuye ngaho nyene batangwa kwashira muri morgue hegereye hajya nyene ntangwa kwiyumvira ibiko biraba ibyo ndiko ndabona n'amaso yanje abariko barapfa imbere y'amaso yanje ntangwa guhungabana mu mutima no mu mutwe aho abaganga baca barihuta babonye ibiriko biraba baramfata nanje barantwara mu cyumba batangwa kuntera serum ama jewe mboya ambwiye ati ngo tugomba tuguha umuti ngo kandi tugutera serum cyane yumvira ibiriko biraba kwa bajyana ndavuga ati moya abantu bagomba bandangize kuko numiserumu ndabona uko ndiko ndiyumva wowe basi bavuga ati je shaka ko amana ikintu kinsinziriza yego ngume nkanuye ndaramukije cyane ndafiza amara imigisha mu miryango yanyu mwitegezwa kumera. Let me say thanks to Baba God. Kimwe kuri ni Step Media kuri microphone je nyene kagasore kayizegewe n'Imana kagasore gakora iby'Imana ikunda. Uyu munsi gasanzwe uyu munsi navuga yuko twatewe iteka n'umwe mu bene data tubanze twakire kuri Step Media. Murakoze cyane. Okay, ni rya mbere bakubonye abantu baze kumva ko tuza ko turi kumwe nande. Turi kumwe na Reuben Shukuru ariwe Papanelia. Kuno kwezi kwa gatandatu kwindwi tingo twindwi ye rya mbere nakiye umupapa. Murakoze cyane. Yego. Umeze neza ariko? Umeze neza gose. Umutima no ku mubiri. Turakomeye kabisa. Ariko imbere yuko dushika muri byinshi manje wo gushimira wafashe wahivye byinshi wemeye kutiteka kuri Step Media. Urakoze cyane manje wo gushimira. Narishimye cyane. Uyu munsi rero mfite byinshi nifuza kwanza kuyaga nawe ariko imbere yuko tuza gushika muri byinshi hari abantu bifuza aho kumenya papa ninde n'umuntu. Papanelia ndi umugabo nubatse isi umugore umwe n'abana batatu.
ushobora kumpamagara Papa Mugisha cyangwa kumpamagara Papa Ray abo bose nabi wanje. Ariko ifura ni Neil. Iriko ifura ni Nelia. Nelia. Oh, Nelia. Ni umwana w'umukobwa. Mama Neil arakomeye. Arakomeye cyane. Arazahure ko ndaza abagore n'abantu bafuta mu bwiyugi ashikafu. Ate arabizi neza. Azi nahondi. Ego. Kabisa. Novuga yuko hari byinshi nifuza kuganira nawe, novuga yuko ino musi nshusho tukubonyemo abantu benshi bataza kubitahura ntibari bazi yuko akera bose novuga ko ari kera cyane. Bwa mbere mu minsi heruka wari umeze neza, wari ukomeye, ariko twavuga yuko hakuru tuza gushingira ku kibazo cyagushikiye. Yego. Ariko imbere yuko dushika muri byinshi reka manze nganiriza abantu ndababwire impamvu Papa Neil yagiye kwisanga ameze. Papa Neil numwe mu bantu uvuga yuko ntabarizwa mu Burundi. No munsi yari yaje mu Burundi hari igiteramo ni igiteramo mbe haje igikorane yari yaje mu gikorane ca Chris Gifuma cakanguka. Niko kumva yuko hari abantu bashoboye gushikirwa n'ingorane, hari abantu bashoboye gutakaza ubuzima, hari n'abakitswe n'amagara. Papa Neil nawe ari mu bantu bakitswe n'amagara, ariko turifuze yuko Papa Neil atubwira rero ngene byari bimeze kuko niwe wari uhari, niwe wari uri hajya turi hajya. Impamvu rero nakurondeye hakuru nivyo twongera tunashima Imana kwanza, ariko imbere yuko dushika muri byinshi turasabye kwanza dusengere kugira ngo ikigene kize kumera neza. Yego. Arusenge. Mana yacu turagushimiye, ubaha icyubahiro muri byose. Uri Imana ugororotse, uri Imana ibihe byose. Dushimiye ukuntu twemereye kubona uyu munsi. Abo benshi bari bagambiye, bari bipfuza kubona ariko batariho, bamaze kuva mu mubiri. Ariko natwe twagiye ubwo buntu, turashimye, turakengurutse cyane. None rero tuguhaye ikaze na karibuze ubane natwe, dukoreshe habari bugaragara ntabari twebwe, haboneka ubwiza bwawe. Abari kuri jewe ariko ubo turi kumwe ngaha, ndakwinginze utugote n'amaraso yawe, tugirire ubuntu n'imbabazi. Amushishikaye kudukoresha no kubana natwe muri byose. Chibari kibane kwicawe iteka ryose. Amen. Amen, amen. Yes, Papa Neil niwe muntu uvuga yuko mbo ndakunze ingene usenga. Hari umuntu arinze asenga kigano kice kiba cyose. Marasenga ugasaba twe nk'iminota nka 10. Papa Neil bana basanzwe numva yuko sinzwe umuntu urakijijwe. Yego. Nuwo murongo ukunda kwifashisha kenshi iyo byose. Isi mirongo myinshi nkunze kwifashisha. Mugari umurongo ariko hari umurongo bise uri muri Zaburi. Zaburi ya mbere, ku murongo wa mbere, uvuga ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi. Uramfasha cyane. Hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi. Hari abantu kicarana n'abacokora. Hari abantu tusigira tubitahura. Bible ko Bible hagiye usomye ijambo kira umuntu ayitahura gutandukanye. Yego. Panera iryo jambo n'umuntu ashobora kwisigura gute? Wayitahuye gute? Iryo jambo cyo narivuga nka kurisigura. Nuko rivuga ati hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi. Nuko ari jambo riduha cyangwa rimfasha kwama kwitegura umwanya wose, kabisa tukirinda ibyo dutsitaza. Rero kuko iyo habaye umuntu avuga ati hahiriwe umuntu atagendera muri izi, ego nuko hari ibintu bibi bibaho ashobora guhura nabyo kabisa, cyangwa akibana kuba abanye nabo cyo kubagendana nabo ashobora kubandurako kabisa. Ariko kubirinda muri ibyo byose ariho ubwawe ufata icyemezo cy'iwawe ati reka nirinde kabisa, nirinda kugendana, kuko iyo umaze kumenya ati aha ninjya ashobora kugiraho ikibazo, ndashobora kwanduranya n'abantu ikibazo kabisa, ugerageza kwitandukanya n'abo bantu kabisa. Yes, Papa Neil nuvuga yuko hari abantu bashoboye kumva ko naje natangaye uri umuntu wino mu bintu byagenza Papa Neil uzi no mu Burundi. Yego turatahura umuntu ari ibintu byinshi babimugenza, abaje mu mafere usanga afere z'umuryango, afere zo kujya kuramutsa abagenzi. Mugaje naratangaye sinzi yuko mu bintu bateguye ko nibyo kujya kwa Chris Gifuma byo babirimo. Papa Neil abimeze gute? Hakuru mu Burundi yaraje gukora iki? Bimeze gute? Mu bisanzwe naje nk'umuntu aje gutembera nyene imiryango gutyo, ariko mfise amakuru ko hazobaho ibikorwa by'Imana atari no ngaha gusa, atari igikorwa atari igikorwa cyakangwa gusa, hari n'izindi programme n'ahandi, ariko
byabaye ngombwa kubera byahuriranye n'igikorane nanje ndi hano kabisa biboneka ko nanje no haba nishikira ngaho nanje nkahezagirwa mu bandi yego mbo imbere yuko uja muri kanguka ni ibintu wari warateguye kuva kera iyo wari kanguka ya mbere waragiye muri ya Christ yego ni ya mbere okay wari watanguye kubipanga kuva ryara avuga ati jewe duspose nko mu kwa kane cyangwa mu kwa kabiri cyangwa mu kwa gatatu oya aho ni kure cyane uretse ko nabyumva ku matwi bayivuga ko hazoba igikorane ngaha ariko hanini naje ninziye mu zindi programme ariko burya ntumenye iby'Imana iba yateguye kabisa rero kuko byapanzwe nanje nsa nk'uri muri iki gihugu abantu mbadeka anje nzahishikira yego yes papa Neira tuganirize rero ngene byari bimeze umunsi ngene wagenze ujya munsi kugira ngo kuno munsi turabona yuko ikibazo cyagushikira ariko imbere yuko tuza gushika muri ibyo byose dushaka kutubwira etape par etape ko byagenze kugira ngo papa Neira ashobore kwisanga ameze gutyo yego kuntu novuga ko ujya munsi wa gatandatu igikorane yego byari wari umunsi mwiza uryoshe usengewe ngo tukiraho nyene mugabo yego muhara abantu numvise barayeyo yego ashana n'abantu bize bazindutse nibuka ko je na imisanzu musindi gahunda mu gitondo cyane mbundi mu mama muri bisi avuze ati shaje ngiye kwa Christ ndikumana cyamubwira ati nturonka aho wicara papa Neira nawe byaremeze gute yagiye sanga je navuye muhira saa 3 wararonse yo wicara z'igitondo yego ngo wicaye inyuma yange bari bamaze kuzura ntihari bwahuzura cyane hari hakiriho intebe muri gauche rero niho nagiye ntumbere narose aho nicaye hameze neza kabisa yego okay tubandanye n'inkuru yawe karagaciye mwako nta kibazo rero uwo munsi bwakeye ndagenda muri masaha ya saa 3 fata bisi turahagera yego abantu benshi muri bisi wavuga inkuru yari gikorane gusa kanguka urutse basi narinze ko yari jeje babiri mbona bose benshi burutse bavuga ati twese tugiye muri kanguka uwo gicura muri bisi bavuga ati ndije nyine ko ntuzi ko mwese ari umugabo yego gusa hariho umupapa umwe niwe yavuze ati abonye twurutse aravuga ati yewe ngo mugabo muze kunsengera yo bino baribuze kumusengera nasengera abantu benshi twasengera abantu benshi amen mama twanda mama turaja ngaho muri ayo masaha guhera ya saa 3 bakaba duhimbaza Imana turindiriye ko isaha ya saa 10 kigera aho kuko warazi ko bitangura saa 10 yego isaha yari ya saa 10 tubangaho nyene unezerewe nubwo hari hashushe mu bisanzwe ntacyo byari tubwiye kuko twari tumenya ko turindiriye Imana ikora mu buzima bwacu kabisa hama rero isaha zarageze tugihimbaza umukozi w'Imana atanguze ibikorwa hama twakomeza guhimbaza no kumva Imana ikorera yego kabisa okay novuga yuko waragiye kwa Christ Ndikumana hari ibintu byinshi wabonye cyo niki kintu wize muri kanguka yo nahize ibintu byinshi cyane bikomeye kuko ujya mugabo nkimwumva ujya mukozi w'Imana Jesse nabwo ndamubona mu maso yandi yari ryambere yego ariko maze kumubona mu maso yandi ari hahagaze ya kuri sunze none umukozi w'Imana aciye bugufi cyane cyane gose ase n'igikundiro mu bantu n'igikundiro uravye ko abantu bamunezerewe bamubonye afise amavuta abantu benshi bagiye muri kanguka hano babiteze ibitangaza hari abajanywe n'amashimwe hari abajanywe no vuga gute benshi tujanywe n'imitima igitandukanye papa Neira ni ikintu cyari kimutandika jewe nini yabwari kumva ijambo ry'Imana uko icyambere cyo bamwe baba bajanywe n'ibintu bitandukanye kuko kuva na kera aho Yesu yagiye cyangwa se yagiye akora ibitangaza ari gusa nyene abantu turabibona biraba kandi biriho nyene biragaragara ariko byose bica mu ijambo ry'Imana rero
nabanje gufashwa n'ukuntu twari mu kirori kidasanzwe cyo guhimbaza Imana kabisa, nkabona ko Imana ari ya mbere mu gihugu cy'u Burundi kabisa, nukuri niho nabonye abantu byari intsinzi kandi ubwo ngo byari biryoshye bimeze neza cyane. Ego abapanera tuganirize rero ko no musi nakubwiye bamaze kuvyumva yuko ari ikibazo cagushiriye, byari wagiye kwisanga rero ko bimeze gute, ko je nibuka turiko turaza wabinganije mugana avuze ati ifoke tubiganira imbere, hari abantu benshi bashaka kumva inahe ya panera. Yewe ukuri nagomba mvuga ukuri uko kuri ko nabibonye ko ikinyuma ntikigira gitsinda ukuri ko je niho narindi narahigereye kabisa. Beri Imana yarakoze igikorwa harya gikomeye cyane cyambere uravye isinzi y'abantu ryari rihari, wabona ko abantu baje kweri kubona ibikorwa by'Imana ikora no kumviriza icyo Imana ishaka kabisa. Bamwe mu bahezagiwe n'ijambo ry'Imana yatanguje, kuko mu majambo yatanguje mu majambo yo kubanza kubwira abantu ko bakwiye kubanza guca bugufi bakihana bakiyegereza Imana. Muri ubwo buryo ijambo ryacu barikomeza biraryoha birangyohera cyane rwose, kandi wabona ko n'abantu ko ari babinezerewe bari babyishimiye cyane. Ni byinshi byabaye sinodonda gwakimaho kindi uko ijambo ryo yagiye rivuga, ariko yavuze ibintu byiza bihembura imitima y'abantu. Ndi kwiyumvira ibyabaye imwe birasiga, uko hari ibyabaye n'amaso yanje yirabira yibonera. Igikorwa cy'Imana kimaze kurangira gikorane mu masaha ya 2 gutyo, abantu bamwe baducangwa gusohoka gutaha. Ndi kumana yari yahejeje yahejeje. Rero je hari ukuntu nanezerewe n'urya muririmbyi yasigara aririmba, nagerageza kugira ngo ngende kare umutima wanje kanyankira umva ahubwo indirimbo amajambo yene ko ndiba mu ndirimbo numva guma anyweka ngume haha. Noneho ngerageza kwegera aho ari umuririmbyi ariko araririmba, ndafashwa cyane uwo mwanya. Mbo wari wateguye uvuga ati Chris Ndikumana akavuga ko waca nigira mu yindi mirimo yiwanje, muga bitewe n'indirimbo zariko zijya louange umva umenga nushaka gutaha biranka ko ngende. Ndabwira n'umuhungu twari kumwe kumatonze turirimba naho abantu kitse indirimbo no kuri je numva ndashifashijwe, abantu baragenda batangwa kugenda. Ndabona ko imbere abantu bahajya hose batangwe bamaze bariko barasohoka bagabanuka nama bonone hotiwe bararangiza nyene barasenga turahama turagenda kujya gusohoka tugenda kuri portail hari hirya kuba abantu bari benshi cyane, ariko ntitwamenya ibiri imbere nibiriko biraba. Twagira mu bandi bantu mu kivunga cy'abandi turagenda buke kuko ibyakunda ko uhindukira cyangwa usubira inyuma. Naragiraga kwiyumvira ati reka basi tubanza turindire, mugabo ntibyakunde kuko n'inyuma hari abandi nabo baguma basuguma bamwe ngo bariko baragusunika nyene ukaguma mu komeza imbere. Ibyabaho byo gutambuka intambwe oye. Rero tugeze imbere gatoyi mbona abantu bariko bavuza induru, mbona imiryango imengo imeze uko irikiri yugara, bakabura abantu, ukabona abantu bamwe bariko baraca hejuru burira kuri rya rukuta. Nanjye nkabona ninaja muri urukuta rugwegereye intuza ahubwo badufyondera hariya nyine kuri kurukuta ntiturantiza ko nkaho naho duce. Komeza nerekeza iyo kuri portail twigato nkaho dusohokera. Tugeze imbere gatoyi abari imbere mbona bariko baragwa hasi. Abimbere imbere yanje ni kinogo kihari nibiki nibaze ibyo navyo baje, ariko nza kwisanga nanje naguye hasi. Undi umusore ari hano inyuma abakunywega ngo biranga
wewe nawe nyene yari karagwa nawe nyene aza kugwa mugabo wenyine atagira ukuntu nyene ari kwega ukuntu aravayo aho muri mu kivunga c'abantu abari nyuma yanje nabo bariko barangwa ko kanje oya tugiye kugwaho byo waratsitaye sinatsitaye wumva nyene ubwenda wamenye n'ukuntu uri ukuntu ugoye nta cagukwega nta ncagizene ngo numva ngo naratsitayeko uretse kumengo hari akantu k'akanogo umaze gushika hasi ariko kandi hari n'amabuye hasi nyene niyo yatubabaza umuntu yashika hasi hari n'abantu nyene rero bimaze uko wa muhungu araza arankwega arambwira ati umuhungu wa mukuru wanje twari kumwe arambwira ati papa mudogo sindakurekura ati turagumana nanje turagumana ahari karagerageza kunkwega ariko ntibikunda ku kamaguru hari abandi hari ukuntu banguyeko biteko birakora ko ndabona mwari ko murasohoka guca yego we waguye nkumera nk'ujariya cyangwa nk'usubira nk'uje imbere amaguru acasigaranye ngagenda ngwa nyene mbwa uwo mungu nawe mwari kumwe yaragerageza kubana kugira ngo abone yaciye yiruka imbere kugira nkwega mbwira ngo ndakuguma ko biki nibiki ngone birabira mwankira ucyo nene we ubwiwa aho yarahagaze byaramworoheye ko numva nawe nyine ari kivunga cyari bimworoheye na ahubwo kubera nari mfise na telefone mu maboko ndamuhereza ngereza kuyimuha arayakira arifata mu mfuko ariko bahemutse bayimuha nsize ko bayimuha kuno yagiye telefone noneho haci habone kundi mu papa ari hano reka ndamushimire kuno kuri kamera ko yakoze ibikora cyane kuri yaritanze mu buryo bukomeye Imana izamuha ijuru kandi yabimwipfurije cyane yaraje sinzi ukuntu yaje nyene nk'uwitanga arambwira ati ntushitse umutwe hasi kuko umuntu yabaryamye ku bandi abandi bakubiko hejuru ariko araguhonyanga aho suri kuragwana ukungene amaguru kwanza uhaguru wakwega amaguru hari ukumengo yaraziritse araza arambwira ati kumiza uhagaritse umutwe basi hejuru kuko boguca ko ku mutwe boshibogwonya bucoca birangira aho ngaho aho muri mu kivunga c'abantu ibintu byabaye mu minota mu masegonda impwemu ziriko ndumva ziriko ziragabanuka muri jewe ndiguhe mukundi nabo turi kumwe ngaho nyene bavuga ati rangiye abantu bambaza bahamagara polisi dufashe ariko mu uwo mwanya cyari bikomeye cyane uburyo navuze ati ibisi nafivyo nayo kumbona ibi bintu biriko birabanga kakanya ari ibintu bigushikirwa mwana uri kurarota byo ndabitahura kabisa rero wa mpapa agerageza kugira neko araza arankwega arafata ukuboko kwene arankwega nawo muhungu araza bafashanye barankwega gose arankurayo mugabo aho nyene nguma nemera nkomereke mu kuguru n'ikirato kigisigara inyuma hiyo nyene ndavuga ati nta kibazo pfume nkomereka mugabo mveho n'ikirato cyasigaye hajya nyene arankurayo rero ankweze anshira ku ruhande hirya bidakunda kutambuka bitakunda ko ntambuka aho ndi guhema ndi biri kwanka ndamubwira agira ukuntu afasha gatoya nyicara ahantu ashira ahantu abakumfasha ukuntu nyene n'undi mu mama bari hano baraza batukoresha igitambara kugira akayaga kanceho aho nyene niho hari n'imodoka yari iparitse mu ruhande rwa imbere yanje umudereva yariyo aravuga ati ngagomba gende ntiyabanje kuvuga ariko kuko warabona amatara y'inyuma nanje nari isa nkuko aho banjyamitse impande yo modoka nyine ndambije amatara aho ndambije amaguru inyuma y'imodoka umva wowe bamaze kuva mu bantu wakwicariye imodoka nayo igiri kubitera nanje sindi ibintu biriko birakunda ngo nikura aho hantu noneho abakuvuza amasone barazigenda baravuga ati arindira baca baraza barihuta wa mupapa arampagurutsa nyene arafata ku maguru acazana wa muhungu wa mukuru wanje hari uwundi muntu yabonetse cyo barankiriza barankura hwane nkihava gatoya
warukuta gwari ruri aho nari njyanye caruragwa hasi kubera nyine abantu nabo nyine ari benshi icyo caruragwa Imana yarahabaye umva ni ibintu bitatu inshuro zitatu zose uhakwa ego nagize ni Imana inkora y'ibitangaza n'ubu ndabitekereje ndabyiyumviriye irasiga ndarengewe kabisa kuko urumva ubwa mbere barakurokoye bagukuye muri urwo ruvunga rw'abantu ego aho bakwicarikije n'ibindi bibazo imodoka iraje iri kugirire nabi babaze kuhava urukuta ruca rukubita hajye nyene ego Yesu agira neza no kubi cyane okay tubwire ingene byari bimeze rero ego uri hasi uri kuragwana ko twumvise ko ari abantu bashoboye gutakaza amagara ho waragira guca ukabona naho hari abandi byansi nabonye cyangwa ahantu waguye ahantu hawe nyene abandi ko numvise hari imiryango ibiri sinzi ko umuryango uwo muryango wundi Jesse nawe umenye kare sinabyitayeho kumenya ibindi kuko twari tuzi nyine ko twavuye hariya tuzi ko dusohotse nyine ko turagenda tutazi ibiri imbere ariko muri icyo kivunga ntabwo nari nco ndomo wari benshi abaguye hasi arabapapa arabavyeyi bari benshi cyane hari numva ko hari n'ababuriye ubuzima hajya nyene ariko je bamaze kunkura hahantu bari bashize bace banjana kuri Rwakarede ihegereye hajya ku bitaro none ukuguru hoho ntiwatangaye ubibonye ingene ukuguru ko kamaze kononekara aho byemeze gute amaraso yagenda ava ariko kandi numva mbabara nyene ukuntu mugabo nkavuga ati mujya ninshikira kumyashikana ku bitaro ubutabazi buraza kubaho ne bwiza cyane ego nuko bashoboye kungezaho kuko hari hafi makinyica reka tugezeho batubwiye ati mu mushire ngaho umwana wa muhungu ari wo muhungu w'iwanje nyene aranyitaho gose aramfata aravuga ati papa turagumana ucyo aranyitaho gose bajya abaganga barabaza ati nimurindire mumfate kwanza kabisa bazana uwundi mukobwa nawe nyene avuye kwa tuvuye aho nyene bamujyanye yamushire ngaho nyene ari kwisima hajya kuri Rwakarede we nyene ubwo nyene acararangiza acarapfa apfira aho nyene wewe ikibazo yari yagize cyari ikibazo kimeze gute umukobwa we ntiyari amaguru we sinzi ko yarahemuka cyo yarahema cyane byanga niko bamuzanye ko nabyo nabonye okay wewe wari bakigushikana kwa Chris aho kuri nani ko muri Rwakarede yego ucubona bazanye uwundi muntu nawe nyene avuye hari nawe nyene bahonyoye yego we ahita arangiza nahandi ya wewe yari yononekaye we ko numva wowe sinamuravye kuko ntabwo kuko nawe yaje aterwa n'abandi ico nabonye gusa nabonye ko ari guhemugurika cyane bamukize hafi yanje ubwo nyene bihita birangira baca bazana n'abandi ambulance ibashitse ngaho nawe nyene bamwe bahita barangiza aho nyene bakuye ngaho nyene batangwa kwashira muri morgue hegereye hajya nyene nanje ntangwa kwiyumvira ibiko biraba ibyo ndiko ndabona n'amaso yanje abariko barapfa imbere y'amaso yanje ntangwa guhungabana mu mutima no mu mutwe muvyiyumvira byanje ndumva ngo ndahindutse ukuntu umva ngiye mu yindi si itandukanye naho nari yindi ahubwo ngize ibindi byiyumviro yuko nanje no hava bihava bimba kuko ni ibintu bavuga yuko ni depression wagize warara bati umwe arafuye ubundi arapfuye twese tuvuye hamatingira nanje ndakurikira njya nanje ndakurikira nuko wa muhungu turi kumwe atirisimu ubwo nyene anyitwicaranya aho kwisima nawe nyene kuko ari karabibona ibiriko biraba atireka mpamagare mukuru wawe ari ruguru aho mugabo nta numwe yarazira poro muri famille yawe nta numwe acabwira ati reka ndamubwira ahubwo ndamuhamagara bimenye ibiriko biraba ukuntu mumerewe acamu telefona atubwira Imana aritabisemo arabimubwira ambwira ati okay ndaleka nzinduke manuka nsanga rero hama muganga ungaha abaganga baca barihuta babonye ibiriko biraba
baramfata nanje barantwara mu cyumba baranyakira aca hatangwa kuntera serum ama je mboya ambia ati ngo tugomba tuguha umuti ngo kandi tugutera serum cyane yumvira biriko biraba kwa bajyana ndavuga ati moya abantu bagomba bandangize ati singeza ndamubwira muganga oya je nta serum nk'ibidonge basi imiti mbona nyene kari umuti umanye kuko numiserumu ndabona uko ndiko ndayimba wowe basi bavuga ati je shaka ko amana ikintu kinsinziriza yego ngume nkanuye kuko numiserumu yonyene ndahita birangira nanje acarambya ngo tuguhe imiti kwere ngo ya ngo ntunza niyo yihuta kugufasha cyane kweri babanje kugiharira ko cyane gose niyo ndayibona umugwayi karaharira na muganga ati je ntibikunda kuko ntiyari jewe muri uwo mwanya uravyumva byari ibintu bari kurabona bati jewe yego ama ndavuga ati okay basi ayi kubera ko ambwira ati irihuta kugufasha cyane uyu muti tugutera uza kuruta iyo miti tuza guhereza kabisa sawa arawuntera umwanya muto ko mwengo yarayihutanishije ama irarangira ama baca abantu bamukindi cyo ku iraba nkorere aho naho nakomeretse n'ishoke nagize mu kuguru ibintu bikomeye cyane tuvuga yuko hariyo benshi kino kiganiro cy'uno munsi kizakwigisha wowe n'ibintu navuga yuko byagushikiye wiboneye n'amaso yiwawe je sindabona umuntu acikana mbona kandi hari ibyo nifuza kubona nukabimenye nukabibone kwere niki kintu mbushobora kubwira nk'umuntu yibagira nko abantu benshi iyo babonye ikintu nk'icyo anacha avuga ati je ndakijijwe kabisa ashitije yego no munsi ndihaye imirimo yo direct mu rushengero niki kintu bira biguka ubona ati nk'umuntu arakijijwe ari uko abonye igisanga nk'ico kimushikiriye jewe cyo navuga cyo nabwira n'undi muntu uko hari n'ijambo Chris yacishijeho Chris Ndikumana Chris Ndikumana umukozi w'Imana yacishijeho mu byo yatanguye yavuze ko abantu bamabiteguye kuko ntawuzi umunsi nisa yavuze ati bishoboka mu myaka 150 mu bantu mwese muri ngane nta numwe azobahari kabisa bishoboka ejo akazi ati mwawe mwiteguye nko kurya umuntu yiteguye yani kuko ntawuzi umunsi nisa kuko Yesu yavuze ngo azoza nk'igisuma rero nubwira umuntu wese ko yokwama yiteguye igihe cyose kuko ivyo niboneye n'amaso yanje ivyo nabonye byasaba ko umuntu yakwama yiteguye kabisa kuko bamwe twari hajya twavuye muhira tuje baje bamwe ko kwakira gukizwa guhimbaza ngo hari abatasubiye muhira ikintu kirababaje gose sanga umuntu mwari muri kumwe akomeye mwanya uri imbere kumva ati maze gucikana Yesu agira neza navuga yuko hari impamvu utigeze icikana kijya gihe yego tuvuge yuko hari umugambi Imana ikigufiseko cyane ego byaragushikiye mugabo uravuga ati kuko hari abantu bashikirwa n'ibintu nk'ivyo akavuga ati ahubwo Mana ndagushimiye kuko hari ibindi utashimiye ko bimbako Papa Naila ibyo bintu bikimushikira warafasha akanya ko kuyaga n'Imana ngeze muhira kwanza nkire ngaho nyine ku bitaro bansohoye baheje kunkora uko byabaye nicaye ndavuga ati Mana urakoze habanje kuza abavyeyi baraza baravuga ati wari muri bajya abantu baheje kuragugufa aturaza abantu bari hajya muri morgue noneho n'uwo mwanya hacahaza umumama azihande ya muganga turi kumwe ate muganga
mushobora kumpa urya muntu wanje yo ndamutware kwa handi ku yindi ntunze ya morgue. Muganga avuga ati ego nta kibazo urashobora kumutwara, umuntu yamaze kurangira. Rero abantu bamwe bavuga ati nukuri uvuye habi nimba wari muri bajya shima Imana rwose, kandi burya hari nta kiba kitafise umugambi kabisa. Imana hari ikintu ko wabwira abandi kabisa. nukuri navuze ati Imana wakoze ku byabaye, sikuvuga ngo tunezerewe n'abawe nuko bamwe bagiye, oya, ariko kuba nkiriho nanje wagize neza nukuri. Nashitse muhira ndashima Imana rwose, bati no shigwe hejuru ku buryo nejo nijoro nigereye aho ku bitaro bambonye bamwe barantangarira ko nkiriho, bavuga uracyariho, yo mama uracyariho nukuri nawe uri muri bajya, yo Mana yanje nukuri nushima Imana rwose kabisa. Byabaye ujya munsi n'ubu bamwe ntibarabyakira. Yego uyu munsi navuga yuko abantu benshi tuba dufite ibintu byinshi tugenda turacamo. Papa Neil nibyo ujya mbere warushikiriwe n'igikorwa n'igihe navuga ngo yifone n'ingorane nk'izo, kuvuga ati jewe ebana je n'Imana gusa yashitse kunyigaragariza. burya nkuko navuga ngo uw'Imana yishakiye imutegura kare, yamutegura uburyo je nagiye mpura n'ibintu bitandukanye byinshi byotuma bimpabura umutima canke bimpungabanya mu buzima, ariko muri ibyo byose Imana yagiye ibindinda. Umuntu n'umwe yabishizemwo ingufu cyangwa yakoze ikintu, navuga ko ari Imana yonyene, nanje ataco nashizemwo cyangwa ndiko ndigwanirira. Ariko muri ibyo byose Imana yagiye indenganye, ndashima kuri uyu no munsi ivyo yakoze kabisa. Rero ngiye guhura niki kibazo naco icambere gishasha ku buzima bwanje, ariko ku bantu twakiriye Yesu, twakiriye Imana, hari ibintu bimwe bidadushitura cyane bitabituhungabanya mu mutima ngo ibi n'ibiki ngo canke ngo tuvuge marema tuvuge byinshi, oya, nk'amakuru bamwe bo bamaze gushaka ku mbuga mu mashosho miliyo usanga bariko baravuga ngo ibiki ngo habaye ibitambo ngo habaye ibiki. Abantu benshi bavuze ngo kwa Kristo Ndikumana n'ubundi ngo bijya ngo bari bitambo, mugaje sindavyemeye nuvuga yuko bijya ntavyo bari babiteguye. Yuko je sindi muri abo bantu naho duhuriye nabo, kuko iyo ukijijwe neza no cono bw'umuntu wari we wese ugerageza binjira neza mu Mana, ukayiha agaciro, ikaba iya mbere, ahubwo ukagerageza gutesha agaciro Satani n'ibyiwe n'ibikorwa byiwe. Rero maze kumva ibi abantu barimo baravuga ukutariko bahindura marango habuze inzamba ngo zitandatu uni wari wibereye ko nako arabesha, je nari impari ivyo sindabiha umwanya mfise wo kuvyumviriza, kuko Satani yocagira hahagaze yocagira hahagaze, ndabungerageza kuvyima umwanya no kuvyumviriza kabisa. Abone ko nta gaciro nshobora gusaha Satani kabisa, ukumaze kubonera Imana neza cyangwa byinshi. Hari ijambo wavuze ati uri umuntu ufise imirongo myinshi yo muri Bible ukunda gusoma, yego niwe murongo novuga yuko wasomye ushobora gusigura imbere ya kamera ujanye niyo ntahe yawe? Hari umurongo ushobora kubona kwisunga uri muri Zaburi 50 ya 15. Umurongo
ku muntu awuzi canke kuko ibi muri Bibiliya ni byinshi cyane bifasha umuntu kandi kira muntu agira icyo umurongo ahagazeko ariko uyu murongo nawo numvise ko nawo ari mwiza kuri jewe no ku bandi no gusangiza ku bantu navuze muri Zaburi 50 umurongo wa 15 reka tuhasome mu izina rya Yesu haravuga ngo maze muze munyambaze mu gihe c'amagogo nzobakiza namwe muzompesha icyubahiro kabisa maze muze munyambaze mu gihe c'amagogo namwe muzompesha icyubahiro kabisa nzobakiza namwe muzompesha icyubahiro ntiyadukiza kandi musanzwe kumuhimbaza ntitumuhimbaza muri cya gihe dufise ibibazo cya gihe dukomeye cya turyohewe cya turi mu biki no mu magogo ambaza Imana aho uri hose si kuba ngo ko nagize iki kibazo ngo cika intege ngo mvuge Imana nabi ngo mpamve ndogota oya ntashima canke ntazi ivy'Imana yakoze bijya n'ibintu byo kurogota hari abantu bavuga yuko iyo ashikiwe n'ikintu acabona umenga Imana iramwanka Imana iramwase igize ukundi kubera iki diyeme ko je bibimbako oya nyene reka dubitwicemo ntituzokwama tunywa amata gusa hari n'ibindi rero habe mu byiza habe dukomeye tugwaye dusinzikaye dushima Imana yonyene amen nayiza niho izadushira izaduhagarika mu gihe gikwiye yego nakaye kajambo bwira ko dukurikirana ko umuntu afashe umwanya wiwe sinavuga yuko yawutesheje umwanya w'ubwegiza amahitamo meza yo guraba kino kiganiro c'inahe ya Papa Nelia nakaye kajambo bwira umuntu ko dukurikirana mu mwanya icyo nobwira umuntu wese ariko dukurikirana nuko yokwama yicisha bugufi kandi nubwira ko yokwakira umwami n'umukiza ukuri kuraraba isi turimo si nziza naho n'ibyo ducamo si byiza gusa ko dushobora guhitanwa n'icyo cyo cyose ko nanjye nari nagiye mu gikorana cya Kristo nzi ko ngiye kuhimbaza nyene ko biri ariko ibyahemutse bibaye ku nzi ko abantu bayibonye cameraman egereza fasha tudugirize gato ari kona baye ariko nimwe navuga ati bamwe twiteguye kuko nkujya munsi jewe nanimerere neza nene gatoya akenshi yo utubazo nyine nshaka kubaza kuri izo ngorane zagushikiye igufa ntiryigeze rishikirwa igufa ryashikiye naha ku jisho ry'ikirenge no hagize nka kwashuka gatoyi kuko ndi ku bitaro bahise bantwara mu iradiyo bararaba bambwira ko igufa ntiryakomeretse cyane ni ugukwashuka mu mwari rumba ryataye inzira ariko ububabare buriyo nyene ariko nka canza gukomereka no ngaha haruguru ariho byatumye kubera bivanye no gukwashwa kw'ijisho ry'ikirenge baciye bashirako isima mu ruhande rumwe nyene ico kintu mbona umenga ni ico ni giki ni nko bacishije nyene igipasoma gifuka ikiguma kiraha n'isima nyene iri hejuru bantu b'Imana muce bugufi uze kwa musenga mwongera mwashimira guca bugufi cyane kabisa Imana kibanza ca mbere yego Papa Nelia wakoze kubana natwe murakoze cyane nizera neza yuko ikigana kizoshika kure yego kabisa yes bakunze ba Step Media kagasore kazagiwe n'Imana kagasore gakora iby'Imana ikundira umusore nabazaniye zimwe mu ntahe za Papa Nelia zashoboye kumushikira
hari byinshi yarifuje kuyagana natwe kugira ngo namwe mushobore kwiga. Abantu benshi tuja mu buyobe, abantu benshi kumva ngo ibintu byabaye tutigize tubibona. Uno munsi navuga yuko byinshi mwabyumvise, byinshi mwabyiboneye, nimwe mu banashima Imana yaramwiyeretse. Hari impamvu bitabaye, twizere neza yuko Imana ifite ku mugambi munini cyane. So kuri abanye natwe bashakanya wo gushimira, nongera ndagusaba subscribe kugira ngo ibikorwa byacu bibashe gushika kure. So ntavuze amajambo menshi, mvuga ati peace out, cyangwa back in a minute, fry sir.